Ndabaramukije cyane bakunzi bayaga muganga amagara meza kugubwa neza kubanirwa mu byanyu no mu banya muherereye n'ivyo ndabipfurije bahe kaza muri kino kiganiro cacu cayaga muganga tuno munsi aho twagomba tuganire tuvugane ku ngaruka mbi zishobora guturuka ku miti kama yayindi bavuga ngo ni imiti y'ikirundi kubera ko murabizi neza abantu barayikoresha kandi mbere ugasanga navuga ngo je mbere ngo navuga n'umuti w'ikirundi ugasanga umengo hari abantu navuga ngo babona ko umengo mbere ahubwo niyo yoba idafise ingaruka mbi ariko mugabo ugasanga mu buryo umuntu yishwe no kutamenya. Nagomba rero ngo tuganire ndababwire ndabayagire ku bintu bitanu bigize ingaruka mbi zo gufata imiti kama imiti y'ikirundi atari mu ntumbero yo kwibankisha atari mu ntumbero yo kwibahebesha ariko ari mu ntumbero kugira ngo mumenye ingene mukwiye kuvyitwaramwo ingene mukwiye kuvyifatamwo kubera yuko kenshi na kenshi hari igihe umuntu akora ikintu kubwo kutamenya hamwe yomenya ingaruka mbi zinyegeje muri ico yoca giheba canke akabanza agashishoza neza agatohoza kugira ngo amenye ingene agirane ingene avyifatamwo. Mvuze rero ngo ingaruka mbi zitanu z'imiti kama singomba kuvuga ngo iyi miti y'ikizungu munyemerere yo kwa muganga nayo ngo noyitera amashugwe ko umuntu yifata hovyo uko yigombeye wapi. Navyo nyine twaragize ikiganiro cavuga ku ngaruka mbi zituruka ku gukoresha imiti udahawe na muganga naho yoba ari imiti y'ikizungu naho yoba ari imiti yo mu mahinguriro. Kimwe rero mu ngaruka mbi cambere ngahayi nagomba kubabwira kubaganirira kuri ibi bijanye n'imiti kama canke yovuga ni imiti y'ikirundi imiti abantu bikorera imiti abantu bagenda bakiyahira bagafata nikijanye na toxicité organique. Ni ingene iyi miti ishobora kuba irimwo ubumara canke se ishobora kuba ifise ingaruka mbi ishobora gutuma mu magara y'umuntu yayifashe bivanye nuko atazi ububi bwayo ingaruka mbi zayo mbega bigenda gute igitigu kimererwa gute amafyigo amererwa gute iyo umuntu afashe iyi miti mbega ama effets secondaires kwa kuvuga ngo ingaruka mbi z'umuti zifatiye ku muti ingene umuti usanzwe ukora nizihe uyu muti ushobora konona ku rugero rungana gute igitigu canke amafyigo. Rero tuvuze rero toxicity ne kwa kuvuga ngo ikintu kiba gifise ubumara novuga ngo kiba gifise ingene muri co novuga ngo kimeze nk'amengo ni nkaho novuga ngo ni nk'uburozi ni ikintu gishobora kugirane konona kubangamira amagara y'umuntu kubera ko bikiri toxic kirimwo ubumara. Rero kubw'iyo mpamvu imiti kama imiti y'ikirundi abantu bafata nayo nyene umuntu akwiye kwitondera cyane ko irafise ingaruka mbi ziri toxic ku bihimba by'umubiri wacu na cyane amafyigo n'igitigu dusanzwe tuze yuko bifise igikorwa kidasanzwe mu kuyungurura ibijanye barashaka n'amaraso murazi ko umuntu wanyoye imiti canke afunguye ibintu kugira ngo bije bigire ico bimarire mu mubiri biraca no mu maraso hanyuma ibihimba bije byo kuyungurura rero ibyo umuntu yariye ibyo umuntu yanyoye biraheze bikabangamirwa iyo harimwo novuga ngo ubumara muri ivyo bintu. No kuvuga rero ngaho ko tuvuga mu miti kama canke imiti y'ikirundi. Iyindi ngaruka mbi igira kabiri ishobora kuhaba iyo umuntu afashe imiti kama imiti y'ikirundi ya miti novuga ngo y'imivugutano umuntu yivugutiye ni ingaruka mbi ifatiye ku kwandura kubera yuko kumbure novuga ngo ibi bintu bitaba byagiriwe isuku byaba ibikoresho kumbure byakoreshejwe mu gutunganya iyo miti byaba novuga ngo iyo miti ubwayo ivyo bimera ayo mababi iyo mizi kumbure ivyo byose byakoreshejwe nk'umuti birashobora kuba byanduye kubera iki isuku rike
kubera ishamba umuntu yavyashemwo. Murabizi neza yuko ari mu mashamba barahituma barahonona, murabizi neza yuko ushobora gusanga rero umuntu agize n'imbogaboga dufungura umuntu azashe canke ivyamwa dufungura byasaba ko bikorerwa isuku ku rwego rwo hejuru. Turetse n'ivyo sinzi ko muri iyo minsi yeze mwabonye akavideo kagiye karasirikira kerekana ingene hariho novuga ngo udukoko tw'inkazi izo bita za scorpion canke ibintu vy'amavubi n'ibindi ngo bikomora n'inzoka ngo zirakomora ivyamwa, amananasi, amatomati, novuga ngo amabungo, amavoka n'ibindi vyamwa byose dusanzwe dufungura. Muravye mugasanga bifise ivyo bavuga ngo namavunja, ubuntu bw'ubutiri bw'ahantu cariwe n'igikoko. Burya rero ngo kenshi na kenshi hariho ivyamwa dufungura kuko biba bitagenda gutekwa nyene muravyumva, ugasanga ngo birimwo ubumara ku bwa birya bikoko vyagize vyabikomoye vyabiriye ibintu nyene nk'ivyo. Rero hariho rero riske, hariho ingaruka mbi ikomeye ku miti kama, yaho ushobora gusanga bimwe mu vyakoreshejwe mu guhingura iyo miti canke se mu kuyikora mu gukora uwo mutobe w'uyu muti, ugasanga biranduye, birimwo imicafu, byaba ibikoresho ivyo bawukozemwo byaba n'ivyo bawushizemo, ugasanga biragize ugasanga biranduye. Kubera iki? Nta suku yitondewe ryahabaye. Rero ibi bintu navuga ngo ni ibintu kama, ni imiti kama, harimo isuku rike. Ico ni ikintu gihambaye cane gishobora kuba kandi kigakwegera amagara akarambaraye, kigakwegera umuntu akarambaraye atabaye maso. Kubera iki? Na wa muntu abikora, na wa muntu yakuritse kagati, ugasanga umuntu mu vy'ukuri nta suku ntaki, ni ibintu nyene bimeze ukuntu. Namwe ngira ngo muca muvyumva, si ibintu umuntu yinda gusararamwo. Rero iyo ngaruka mbi irahari yo kuba ibintu vyakozwemwo iyo miti kama, byaba ibikoresho bawushizemo uwo muti canke byaba ibyo bimera nyene vyakoreshejwe mu gukora uwo muti, ugasanga biragize biranduye. Turetse n'ivyo hariho ukuntu ivyo bintu atagaranti beza ngo bigire, ugasanga umuntu aragize uwo muti kama hanyuma muri make agaca dufata ugasanga ugiye kuwufata uwumaranye indwi canke awumaranye indwi, ugasanga ivyo bintu uko atabushakashatsi bwakozwe kuri iyo miti, mbega ipfa inyuma y'imisi inganiki kuva umuntu awukoze, mbega inyuma y'imisi 3 canke inyuma y'imisi 5, inyuma y'indwi uyu muti ukozwe novuga ngo ari umutobe uri mu icupa, mbega biba bimeze gute? Nta zindi ngaruka mbi ziba zishobora kugira kwaduka kuri uno muti. Hari ibyo usanga rero biba byamaze kononekara kubera imisi bimaze bikozwe. Mu bisanzwe birashoboka yuko ufata umuravumba ukawuvuguta cyangwa ufata umubirizi ukawuvuguta hanyuma ukawunwa, bikagufasha kumbure kumva yuko ikimenyetso ca malaria kigize novuga ngo gitsinzwe, ukumva yuko uwo muti ukuvuye iyo malaria uwo mubirizi, kuko abantu babandi bavuga ngo umubirizi. Ariko mugabo mbega uwo mubirizi cyangwa uwo muravumba umuntu awuvuguse inyuma y'imisi 3 cyangwa inyuma y'indwi, biba bimeze gute? Hari biba byamaze kononekara, byamaze kuba contamine, byamaze kwandura, ugasanga ni kibazo ku magara y'umuntu. Niyo mpamvu iyi ari imwe mu ngaruka mbi zishobora gukorwa n'iyo miti. Iyindi ngaruka mbi ikomeye igira gatatu muri zino ngaruka mbi zitanu tuko turavuga zishobora gutegwa nuko umuntu yafashe imiti kama, kuvuga imiti y'imivugutano, imiti y'ikirundi nkuko abandi babivuga, ni ikijanye novuga ngo n'ingene imiti irenze umwe ihuriye mu muntu ishobora gukorana canke ntikorane, ahubwo umwe ukagwanya uwundi, gutyo ugasanga rero ivyo bintu biriko biragwanira mu muntu yagize mu muntu yayifashe. Niki twita mu gifaransa ngo ni interaction medicamenteuse. Rero ivyo byerekana yuko
iyo umuntu yafashe iyo miti kama hariho ukuntu ashobora gufata, navuga ngo ugasanga iyo miti kama umuti yanyoye munyemerere mvuge gutyo ukozwe hateranijwe ibintu bibiri canke bitatu. Muri ico gihe usanga rero ivyo bintu kubera ko atabushakashatsi bwakozwe kuri ivyo ngo barabe ko bijana no ko bitajana, ugasanga iyo bihuriye mu nda imwe kimwe gica kigwanya ikindi, ugaca ruba urugamba hagati y'iyo miti nyene. Turetse n'ivyo biranashika ugasanga iyo miti y'ikirundi canke se iyo miti kama nayo ubwayo ihuriye mu muntu asanzwe afise iyindi miti novuga ngo y'ikizungu ariko arafata, ugasanga birafise ingaruka mbi. Uwo muti w'ikirundi uciye uhinduka umwasi w'imiti y'ikizungu, canke ugasanga yo ubwayo icikreya allergie, umuntu agaca novuga ngo agira yamuza uduherehere, agaca afurutira, agaca avyimba, agaca agira ikibazo iki canke kiriya kijanye nuko iyo miti yamuguye nabi, kubera yuko iyo miti yahuriye mu muntu kandi ko mu vy'ukuri iyo miti idahurira mu muntu, idahurira mu nda imwe, ugasanga bica bigirane biciye bituma habaho ibijanye n'izindi effets secondaires, izindi ngaruka mbi ziturutse ku kubera yuko hafatanijwe imiti itigera ifatana. Niyo mpamvu no muri ino miti yo kwa muganga mubona ngaha isanzwe nkorera hari imiti itajana. Ushobora gufata uyu muti ngo ufate n'uriya muti, uca usanga hariho ikibazo hagati y'uwo muti n'uyu muti ugize ne wundi ufashe. Ico cari ca gatatu. Ubwa mbere tubonye ko hariho toxicité organique, bwa kabiri twabonye ko hariho contamination, ushobora gusanga ibintu byaranduye canke naho byakozwe bitanduye mugabo inyuma y'imisi ngahe bica byononekara byamaze gupfa. Uravyumva nyene kubera yuko ntibikozwe mu bihinga bwa none mu buryo bugezweho kugira ngo bishobore kuba byomara imisi myinshi. Niyo mpamvu usanga mbere rimwe na rimwe canke kenshi na kenshi mwene iyo miti kama y'imivugutano umuntu ashobora kwikorera wenyine muhira iwe, bisaba yuko uwukoze ukora uwo urara umaze, ntukore uwo novuga ngo uzomara kenshi. Hanyuma bwa kane ni kijanye na surdosage. Harabaho risque de surdosage, hashobora kubaho gufata umuti urenze uwo umuntu akwiye gufata. Kubera iki? Iyi miti kama, iyi mivugutano, iyi miti y'ikirundi nta bushakashatsi buba bwarakozwe ngo umuntu akuze anywa ibiyiko ibi canke anywa icupa ryose cyarimwe. Usanga akenshi habaho kugereranya, habaho kwestima, ntihisungwa ngo umuntu afise imyaka ingahe, ntihisungwa ngo umuntu afise ibiro bingahe. Uca usanga rero muri make bitoroshe. Muravyumva namwe rero. Kubw'iyo mpamvu iyo miti kama irafise ico kibazo kijanye nuko hashobora kubaho surdosage, umuntu ugasanga afashe imiti irenze iyo yategerezwa gufata, afashe umuti mwinshi canke mbere ntanafate mwinshi ahubwo ugasanga afashe mukeyi. Ugasanga kugira ngo uwo muti ukore ku rugero rukenewe mu guhangana n'iyo ngwara ariko arivura akoresheje uwo muti kama w'imuvugutano, ugasanga byasaba kwanwa icupa ryose canke byasaba kwanwa iritiro ryose ku munsi. Ariko mugabo kubera yuko atabushakashatsi bwabikozeko, ugaca usanga uyu muntu yinwereye igikombe kimwe ca mirongo ku munsi. Muri ico gihe rero urumva afashe ubudakwiye ntakira, afashe ubudakwiye naho bice bituma iyo ngwara novuga ngo igira ubundi bukomezi twita ngo ni resistance ku muti kanaka. Ingwara igaca isigara iri resistant, igasigara novuga ngo itumva umuti, naho iyi miti igasanga ntiyumva umuti, umuntu ntakire, ntitsindwe, ntineshwa. Kubera iki? yikomantajwe nuko umuntu yarafashe imiti nivyo ivura iyo ngwara, mugabo yafashe mike idakwiye kiri, idakwiye doze. Muri ico gihe urumva rero ko ivyo bintu ni swate habaho surdosage, kunywa umuti ndenza rugero, wisunze urugero umutekereza umuntu ategerezwa kuwufatako, canke naho umuntu ugasanga yanyoye umuti udakwiye, doze iri insuffisant. Hanyuma ikintu ca gatanu kiri muri zino ngaruka mbi novuga ngo zituruka, zikomoka, ziterwa
n'imiti kama, imiti kirundi, imiti y'imivugutano, ni icuko uyifata habaho ntuzeye novuga ngo indwara yawe niyo ugiye kwa muganga biragorana kuyimenya hakiri kare, biragora ko habaho buntunge diagnostique y'indwara yawe, kuko urabinwa wabinyoye ukutariko, wanyoye ibidakwiye, hanyuma ntiwakira. Hasi haragereka kuvuga ngo imiti y'ikirundi irasenzwe, irananiwe, hanyuma ugahitamo kugenda gufata imiti rero yo kwa muganga. Kwa muganga naho baca bakorera ku bimenyetso bihari, bagaca bagira n'ibipimo bakagupima kugira ngo barabe kumbure iyo ndwara ko boyitora mu bipimo. Hacabaho rero retard de diagnostic. Iyo retard nayo bitewe nuko biragorana kandi birateba cyane kugira ngo bamenye indwara urwaye, kubera ko bagupimye ntayo batora, kubera yuko hari imiti wagiye uranwa hariya mu kinywabi, hariya muhira, hariya mu mihana, hanyuma muga birangira itakuvuye. Iki naco gihaba nikijanye na retard de traitement. Iyo byatevye byatevye kumenyekana ivyo urwaye, ni kuvuga no kubivura navyo nyene numva birateba, biragorana kuko birabagora gufata ingingo yo kukuvura ikintu batabona. Ugasanga umuntu avuga ngo ndagwaye ndaremvye, mugabo bapima ntihagire ikintu na kimwe batora, kandi nta ngwara nimwe tubona. Usanga rero hari imiti bigoye gushira ku muntu kandi atandwara wamutoye. Bakunze ikiganiro rero Yagambwa gatatu cuno munsi, aha niho tugomba dusoreze cyangwa tugarukirize kino kiganiro cacu, aho turabiye hamwe ibintu bitanu bigize ingaruka mbi zishobora gukomoka, guterwa, guturuka ku gufata imiti kama, imiti kirundi, imivugutano, kagafu. Hariya ntera nsozera, hariho abaganga benshi, mbese n'abaganga nari kuvuga mbere ngo abarozi. Hari abantu bigira abaganga bavura bakoresheje cyangwa bavura bavurishije imiti kama, hanyuma ugasanga iyo miti bitangwa ni imiti kama bobo ni ibivunji, bagenda bakagira agafu cyangwa imiti y'amazi bagize bamubirize cyangwa ikindi kintu kanaka by'ivyama kanaka, hanyuma mugabo bagaca baza ngaho mu mafarumasi wacu bagaca bagura imiti, hanyuma bagura iyo miti bagaca bagenda bakayivanga na bya bintu byabo bavuga ngo ni by'ikirundi. Umuntu rero yabinwa akumva ararose mitende cyane mbere akumva yuko umengo no gukira arakize, mugabo mu by'ukuri uyu muntu atavuwe na ya miti kama, ahubwo bagize ibyo bitego ni imiti kama, bashiramwo imiti yo kwa muganga, hanyuma barakoroga bagira umuti w'amazi cyangwa bagira agafu, uyu muntu akarigata akibaza ngo avuwe na ya miti kama, ariko mu by'ukuri atavuwe n'imiti kama. Tumaze kumva rero amaka menshi y'abantu bemeza ngo yo imiti kama uje ntango afite umuti w'ikirundi ngo mu kuvura ngo washe gukozako, mugabo wakurikirana ugasanga iyo miti kama bashizemo imiti yo kwa muganga, kandi bimaze kugenda gutyo bari y'abarusi n'abaganga, uca usanga umuntu anyoye umuti udaharuwe neza, naho uza gusanga umuntu anyoye mwinshi cyangwa anyoye mukeya. Muri ico gihe naho nitamumva yuko hacabaho ingaruka mbi. Ibi bintu by'imiti yongereza inguvu n'ubushake mu bijanye n'imibonano mpuzabitsina ku bagabo, hari abantu akubwira neza yuko imiti yo kwa muganga atacifasha, ariko imiti yo mu kirundi ariyo ivura igahana, iyo yayinyoye agira inguvu ngira ngo ntizoterura indege, nkaho mengo yofata indege akayiterura akayiremeka. Ariko mugabo tumaze gukurikirana dusanga hari abantu bakora iyo miti baguze vya binini byo ngaha kwa muganga, bakagenda bagahonda agafu bagatubashiramwo, ugatusanga rero unyoye nk'ibinini bitatu icarimwe muri wa muti. Kubera iki? Wa muntu yahondaguriye yashiramwo aravangavanga, mugabo iyo melange nayo ntibamelange uko ariko kose, imiti ntibapfa kumeranja, barafise ivyo bisunga. Batusanga rero wa muntu avuga ngo byaramuvuye ni kubera ko yanyoye byinshi birenze ivyo yategerezwa kunywa, akatayumva umengo ni sawa, ariko mugabo ntaba ari sawa. Birafise ingaruka mbi
hari n'abapfa, hari abo imitima ihitana, hari abo amafyigo n'igitigu vyononekara, hari abo amaestoma yononekara, hari abo amara yamaze kononekara. Kubera iki? Ivyitwa ngo ni imiti y'ikirundi si imiti y'ikirundi, ahubwo haba harimo imiti y'ikizungu, barashaka bagaca bayifata ku rugero rusumba ubwo ubushakashatsi bwemeza. Murumva rero yuko mukwiye kwitondera cyane ikintu cyitwa ngo ni umuti mugabo cakorewe hiyo mwihinguriro ritazwi kandi rikoreramwo abantu batize ivy'amahinguriro y'imiti. None rero ntamagwara ahubwo kuvuga menshi siko kuyamara. Mwebwe mwagikurikiranye kino kiganiro mwagize neza, naho ubutaha mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha.